Petero aramubarira ati ifeza n'izahabu ntabyo mfise, ariko icyo mfise ndakiguha mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti, va hasi utambuke. Maze amufata ukuboko kw'iburyo amukora hasi. Ako kanya ibirenge vyiwe n'ingingo zavyo bica birakomera, arabaduka, arahagarara, atangura gutambuka, yinjirana n'abo mu rusengero, atambuka yitera hejuru, ahimbaza Imana. Abantu bose babona atambuka ahimbaza Imana, bamenya ko ari we yahora yicara ku irembo ry'urusengero yitwa Ryiza asegerereza. Barumirwa cyane, batangazwa n'ibimubayeko. Ko muri abantu bafite umutima ushobora gufata ingingo yo kwegera Imana, ushobora gufata ingingo yo kwegera ahavugirwa izina ry'Imana. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Haleluya. Numva nanjye nezerewe urukundo rw'Imana, urukundo rw'Imana yatweretse. Turi hano kuko twacunguwe, turi hano kuko twamenye igikorwa cy'umwami wacu Yesu Kristo. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Namanezerwa cyane ko ubugingo bwitangiye urupfu. No bivuga mu Gifaransa la vie a dépassé la mort. Imana ishimwe cyane. Igihe umwana w'umuntu ariko aragenda akibuka agana urupfu, n'urupfu ruza rumusanganira, ariko akaba ubwo bugingo buza mu bunyarutsi bukagumbira umwana w'umuntu atarahura urupfu. Imana ishimwe cyane. Numva rero ndabinezerewe cyane ko Imana yakoze igikorwa gihambaye ku bugingo bwacu, kandi abatahura iby'urukundo rw'Imana nibo banahaguruka bakayikorera, nibo banahaguruka bakavuga iby'urwo rukundo, nibo banahaguruka bagatangaza ubutumwa bwiza, bakavuga icyo Imana iri mu bantu. Imana ihabwe icyubahiro. Rero dusenge Imana. Data mu izina rya Yesu, tugushimiye cyane kuri Imana yadukunze, yabitwereka, ihitamo gupfa mu kibanza cyacu. Uyu munsi turiho kandi tuzohoraho kuko wabigobotse Imana. Habwa icyubahiro bw'igikorwa cyawe, habwa icyubahiro kandi kuri Imana yatwemereye ko dushobora gukorana nawe igikorwa cyawe, kandi Mwami Imana isi ikabandanya ironka amahoro, ikabandanya Mwami Imana ishika aho wayihamagariye gushika. Mu izina rya Yesu Kristo abantu bakava mu gatendeko k'umwansi, ariko Mwami Imana bakaronka kwidegemvya. Shigwa hejuru Mwami Imana kuri Imana nziza, kandi no muri kino gitondo witeguye kubikora Mwami. Turagushimiye kubw'uyu munsi, turagushimiye ijambo ryawe watekanije, turagushimiye mwemu w'Imana azi guherekeza ijambo ryawe mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo Mwami arishise mu mitima y'abantu bawe. Ndasenga rero mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo icyo wageneye n'umwe wese muri twebwe Mwami akironke muri iri jambo ryawe. Urakoze. Mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo duseze. Amen. Amen. Imana ishimwe cyane. Yesu ahabwe icyubahiro. Turamukanije rero ubwira kandi abari hano muri iyi ngoro nabo bari ko badukurikiranira kure, ariko turi kumwe muri ijambo ry'Imana. Mwese suye kuramutsa mu izina rya Yesu Kristo. Nagomba dusangire ijambo ry'Imana rero rivuga ngo icyo uri muri Kristo Yesu
kirenze ico uzi. Imana ishimwe cyane. Ico uri muri Kristo Yesu kirenze ico uzi. Ico wagizwe muri Kristo Yesu kirenze ico uzi. Imana ihabwe icyubahiro. Igihe tuba dushaka kwitaba umuhamagaro w'Imana kugira ngo dukorere Imana, biradusaba ko dutahura icyo turi, biradusaba ko dutahura icyo twagizwe, biradusaba ko dutahura ko twavutse ubwa kabiri, biradusaba ko dutahura ko hari ubumana bwaje muri twebwe bukatugira abandi bantu. Imana ihabwe icyubahiro. Rero akenshi iyo tugumye tukiraba mu bigaragara, tukiraba mu biboneka, n'abandi bakaturaba mu biboneka, birangira dutinye kwitaba umuhamagaro, birangira tutariko turaba umuco Imana yagomba ko tubamwo, kuko tutashimye guha agaciro ico umwami yatugize. Dusome ijambo ry'Imana riri mu Bacamanza, igitabo cy'Abacamanza 6. Duhere ku murongo wa 11 n'amajana 2, igitabo urupapuro n'amajana 285. Umutwe w'amajambo uravuga ngo uko Gideyoni yahamagawe. Bukeye umumarayika w'Uhoraho araza, yicara munsi y'igiti cy'umweroni cyari muri Ofura, cyari cya Yowasi Umwabiyezeri, kandi umuhungu wiwe Gideyoni yariko arakubitira ingano mu bwato baganiramwo vino bwimbwe mu kugira ngo azinyegeze Abamidiyani. Nuko uwo mumarayika w'Uhoraho aramwiyereka, aramubarira ati, Uhoraho ari kumwe nawe, ewe wa muhizi w'inkomezi. Gideyoni aramwishura ati, mugenzi, namba Uhoraho ari kumwe natwe, ni iki gituma ivyo byose bitubako? Kandi bya bitangaza by'iwe byose basokuruza batubarira biri hehe? Bati, Uhoraho niwe yadukuye muri Egiputa, ariko noneho Uhoraho yaradutaye, yaratugabuye mu maboko y'Abamidiyani. Uhoraho aramwitegereza, aramubarira ati, genda uko izo nkomezi zawe zingana, ukize Abisirayeli, ubakure mu maboko y'Abamidiyani, ni jewe ubwanje ngutumye. Imana ishimwe cyane. Aramwishura ati, mbega Abisirayeli bakiza nte ga mwami wanje? Inzu yacu ko ari iyo hasi mu muryango wa Manase, nanje nkaba ndumuhererezi kwa data. Uhoraho aramubarira ati, erega jewe nzoba ndi kumwe nawe, kandi uzoririka Abamidiyani nk'uwishe umuntu umwe. Usimbire umurongo wa 22 mu gice, usimbire umurongo wa 36. Maze Gideyoni abarira Imana ati, namba uzokiza Abisirayeli ubakirishije jewe nk'uko wavuze, ngiye gushira ubwoya bw'intama ku mbuga, ninasanga ikime gitonze ku bwoya bwonyene, hasi hose humye, nuko nzoca menya ko ari jewe uzokirisha Abisirayeli nk'uko wavuze. Nuko ko biba bityo, bukeye azinduka kare, bwa bwoya arabukamura, abukanyamo ikime,
amazi yacu yuzura ugwavya. Gideyoni yongera kubarira Imana ati uburake bwawe ntibunziriringire, ntunga mvuge iri rimwe gusa, ndasabye nsubire ngeragereshe rimwe ubu bwoya, ubuho ikime kize gitonde hasi hose, ariko ubwoya aba ari bwo busigara bwumye gusa. Nuko Imana ibigenza ityo, no muri iryo joro ubwoya bwonyene busigara bwumye, ikime gitonda hasi. Imana ihabwe icubahiro. Mu gice c'indwi umurongo wa 13, nuko Gideyoni ashitseyo yumva umuntu arotorera inzozi mugenzi we ati ndose inzozi mbona irobe ry'umutsima wa yasiri ritembagara rishika mu nsago z'Abamidiyani, yikubita kw'ihema, iryo hema rirubama rirambarara hasi. Mugenzi we aramwishura ati nta kindi, iyo n'inkota ya Gideyoni mwene Yoasi w'umunyesirayeli. Imana yagabuye Abamidiyani n'ingabo zabo zose mu maboko yiwe. Nuko Gideyoni yumvise izo nzozi nuko zisobanuwe, ashima Imana, asubira mu nsago z'Abisirayeli, arababarira ati nimukure hasi, kuko Uhoraho agabuye ingabo z'Abamidiyani mu maboko yanyu. Nuko abo bantu uko ari 300 abagabanyamwo imitwe 3, umuntu wese amuha inzamba n'umubindi uri gusa urimwo urumuri. Arababarira ati muje kundabira ko uko nje gukora abariko mukora, nitwashika ku nsago za mbere uko nje kugira namwe mugire kuno. Ninavuza inzamba jewe nabo turi kumwe bose, namwe muce muvuza inzamba ku mpande zose zaho bashakaje, mwihe akaruru muti kubw'Uhoraho na Gideyoni. Haleluya. Nuko umurongo wa 20, nuko ya mitwe uko ari 3 baca bavuza inzamba, bamenagura ya mibindi, bafatisha zamuri ukuboko kw'imoso, inzamba bazifatisha ukw'iburyo mu kuvuza, biha akaruru bati inkota ni y'Uhoraho na Gideyoni. Imana ihabwe icubahiro. Mu gice c'8 umurongo wa 22, maze Abisirayeli babarira Gideyoni bati nutuganze wewe ubwawe n'umwana wawe aza tuganze n'umwuzukuru wawe, kuko wadukijije ukadukura mu maboko y'Abamidiyani. Gideyoni arabishura ati eka sinemeye kubaganza, n'umwana wanje ntazobaganza, ariko Uhoraho niwe azobaganza. Imana ihabwe icubahiro cyane. Ico uri muri Kristo Yesu kirenze ico uzi. Aya majambo aratwereka imbere Abisirayeli bari baracunguwe, Abisirayeli bari barakuwe mu buja muri Egiputa, Abisirayeli bari barakuwe aho bajanwe nk'inyagano, kandi Imana imaze kubashikana aho hantu ibabwira yuko batosaba izindi mana, ibabwira yuko umutima wabo uguma uziritse k'Uhoraho, bakibuka Imana yabakuye mu buja, bakibuka Imana yabakuye kwa Farawo. Ariko ngo ibyo baravyibagira, basaba izindi mana, bubakira ibicaniro Bayali, bava kuri ya Mana yabagirira neza. Imana rero yashavura ikibateza Abamidiyani ngo babaganze, ngira babagomorera, kandi ivyo ngo biba mu myaka indwi yose bari mu gahahazo k'Abamidiyani, ngo baza basangangura ibintu byabo, imirima yabo basangangura. Ivyo byose biba
imyaka indwi. Bivuga ngo bari basubiye kuja mu buja. Nivyo bari baravuye mu buja bwa Farawo n'abanyegiputa, mugabo bari basubiye mu bundi buja bw'Abamidiyani, kuko kutubaha Imana birajakaza. Imana ishimwe cyane. Kutubaha Imana birajakaza, kuko batubasha icyo Imana yababwiye, basubiye mu buja. Rero Imana ihamagara Gideyoni aho hantu. Inyuma y'iyo myaka indwi, Abisirayeli bamaze kubona yuko za mana bahindukirira atasha ziriko zirabafasha, ngo bahindukirira Imana Uhoraho, baramusaba, maze Uhoraho nawe arahaguruka. Mugabo acashaka kubakiza biciye kuri Gideyoni. Ahamagara Gideyoni. Gideyoni ari mu Bisirayeli. Gideyoni ari muri abo bantu bari muri ako gatendeko k'Abamidiyani. Gideyoni asanzwe aba muri bo, ariko Imana imutoranya kugira ngo abe ari we akiza Abisirayeli. Imana imugendeye imubwira ati Uhoraho ari kumwe nawe, wamuhizi w'inkomezi. Gideyoni aho kunezererwa ico gihe c'Imana kije mu Bisirayeli, ico gihe co gutabarwa gishitsi, ahubwo aza guharira n'Imana. Wahorahe, mbega iyo Mana nindi iri kumwe nacu, yahorahe. Iyi myaka indwi, mu yandi majambo, iyi myaka indwi tumaze mu gahahazi k'Abamidiyani yari ihe? Ntiyanezererwa igihe c'Imana, kuko ngira ngo wari umubabaro mwinshi w'ivyo bamaze igihe bacamo. We yamusanze nawe nyene ariko arasekura ingano, kandi yiteguye kuja kuzinyegeza Abamidiyani. Yari yiteguye kuzihungisha, yari yiteguye ko Abamidiyani basubira bakagaruka bagakora nk'ivyo bahora bakora, kandi bakanyaga Abisirayeli bagasangangura ibintu byabo. Ariko igihe cyo gutabarwa cyari cyashitse. Gideyoni ntiyigeze amenya, ntiyigeze atahura yuko ari umuntu w'inkomezi. Gideyoni ntabwo yigeze atahura yuko ari umuhizi w'inkomezi. We yashimye kubwira Uhoraho ubuto bwiwe, ingene ava mu muryango utazwi, mu muryango w'inyuma, ingene ari umuhererezi, ingene atasha ashoboye, ingene mu yandi majambo ingene ari umunyantege, ingene guhangana n'Abamidiyani bigoye. Ariko Uhoraho yari yamubwiye, yari yavuze muri iri jambo ngo genda uko izo nkomezi zawe zingana, ukize Abisirayeli, ubakure mu maboko y'Abamidiyani. Ni jewe ubwanje ngutumye. Bivuga ngo naho Gideyoni yaguma yiyita umunyantege, Uhoraho we yari yamwise umunyankomezi. Imana ishimwe cyane, kuko hari igikorwa Uhoraho yari yakoreye muri Gideyoni, kumbure Gideyoni atari bwamenye kubwo kumutoranya. Kuko biboneka ngaho Imana yari yamwise umuliberateur, yari yamwise umukiza. Genda ukize Abisirayeli, genda ukize Abisirayeli. Yari yamwise umukiza w'Abisirayeli, kuko yari yiteguye gukorana na Gideyoni. Imana ihabwe icyubahiro. Ivyo Gideyoni rero ntiyashobotse avyakira, maze bimutuma aza kurondera kugira ngo amenye neza ko iyo Mana imuhamagaye ari Imana imutumye kandi bazojana nayo. Gideyoni
naho rero yifata nk'umunyantege Imana yari yarafashe ingingo yo gukorana nawe. Imana yacu, Imana yari yafashe ingingo yo gukorana nawe, kandi Imana yamaze gufata ingingo yo gukorana nawe irakorana nawe. Naho ugerageza ukayereka intege nke nka Gideyoni, naho ugerageza ukayereka ko atashoboye nka Gideyoni, naho ugerageza ugahunga umuhamagaro nka Yona, naho ugerageza ukabihunga, Imana iba yamaze kudekreta, Imana iba yamaze gufata, sinzi ko ari dekret no kora areta, Imana iba yamaze gufata ingingo tujewe kugira ngo mwize bajya abantu ndakorana na naka. Imana habicuba kandi iramenya aho ibicisha, iramenya n'indahe n'uko ibigenza kugira ngo ibishikeko. Gideyoni rero ntiyarafise umutima wo kwanga igikorwa c'Imana, ntiyarafise umutima wo kwanga Imana gukorana nayo, ariko biraboneka ko yari yatinye ubunini bw'igikorwa, biraboneka ko yari yatinye ingene azohangara Midiyani, kuko yiraba uko ari, yiraba ntiyari yimenye, ntiyari yamenye igikorwa Imana ikorera muri we izokorera. Agenda kubwira rero ngo ni wewe nanje wo gukiza abenshi bari mu gahaza k'umwasi, ni wowe nanje wo kugenderera isi, ni wowe nanje wo kugira icyo bakoze kugira ngo isi itabara. Imana ihabwe icyubahiro. Ikindi ni uko Gideyoni yarondeye kumenya neza, twabisomye, abaza Imana ayiha kugira ngo ayereke, imwereke yuko koko ariyo bari kumwe, ariyo imuhamagaye. Twabisomye aho yagenda arayiha ati bigende uku n'uku n'uku, ibintu by'ikime n'icyatonda nticyagenda uku n'uku n'uku, nk'uho bupfinda Imana, ariko Imana igasanga ikamwemeza, agasanga kwa kundi yabisaba Imana niko yabigejeje. Nagenda kubwire ngo nawe nimba ufise ugukekeranya muri wewe, nimba ufise ukutemera ko Imana ishaka gukorana nawe, saba ikimenyetso Imana, kandi Imana irakiguha, kandi Imana izobikwereka yuko ikeneye gukorana nawe. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Uyu munsi abantu benshi turazibukira umuhamagaro, turazibukira gukorana n'Imana, turatinya igikorwa c'Imana kuko tutamenye icyo Imana yatugize, kuko tutamenye icyo Imana yahisemo muri twebwe. Uravye aya majambo y'Imana aratwereka neza yuko Gideyoni naho yari umunyantege nke, naho yari umuntu yamaze kwiyaturako ukudashobora, Imana yari yashimye kuri mwaturako. Ntabwo yamubwiye ngo genda muri izo ntege nke zawe, ntabwo yamubwiye ngo genda ukuri nyene, ariko yamubwiye ati genda uko izo nkomezi zawe zingana. Kumbura iyi mwaturako intege nke, kuko ijambo ry'Imana rirema ati genda muri uko kudashobora kwawe, genda muri izo ntege nke zawe, kumbura hari igihe zari kugutera. Ariko noneho Imana ntiyahisemo kumwaturako intege nke, yahisemo kumwaturako inkomezi. Imana ishimwe cyane, ati genda uko izo nkomezi zawe zingana nzobana nawe. Imana ihabwe icyubahiro. Ni ukuvuga uwiyita umunyantege nke, uwiyita umuntu atashoboye, Imana yo igaca imwita umuhizi w'inkomezi. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Nagenda kubwire ngo birakunda cyane gukorana n'Imana. Iyo Gideyoni adahaguruka, iyo Gideyoni atitaba, iyo Gideyoni ataja ku kivi, iyo Gideyoni
amaze kuronka ibimenyetso ko Imana yamuhamagaye yatitaba ntabwo yari gutahura yuko finalma yaramuhize ibikomeza. Ariko uravye amajambo twagiye turasoma ingene bateye abamediyani, ingene bahagurutse ari abantu 300 gusa, ingene abamediyani ngo bahavuye baganasubiranamo bagacumitana, ingene abana basigaye bahunze, ingene yoroganije abo bajana. Iyo Gideyoni adafata ingingo yo guhaguruka ngo yitabe, ntabwo byari kugaragara ko finalma yamuhize ibikomeza. Kumenya icyo Imana yashatse ko tuba muri twebwe, kuko iyo Mana nyene twitaba niyo nyene igikorwa, iyo Mana nyene twitaba niyo iza ikagihagararira, hanyuma ikagaragaza ko iri gikorera muri twebwe kandi iri gikora ibihambaye. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Aya majambo twasomye yatweretse kandi ko Gideyoni nawe yariko aragira ari ku rugamba, ntabwo yigeze yishira imbere, yashize imbere Uhoraho. Kuko Uhoraho na Gideyoni manishike cyane, nicyo cyifuzo bari bafise bagiye ku rugamba. Kubw'Uhoraho na Gideyoni, kubw'inkota y'Uhoraho na Gideyoni. Ni ukuvuga, ni nko kuvuga ati kubwanya n'igikorwa n'uwo yatumye. Imana ishimwe cyane. Kubwanya n'igikorwa n'uwo yatumye. Ni ukuvuga n'igikorwa z'imbere kuko niba hari inkomezi uwo yatumye. Imana ishimwe cyane. Ntabwo yigeze yishira imbere. Ni ukuvuga iyo success yagize ntabwo yigeze ayirata. Naha Abisirayeli ngo bahavuye bamaze kubona ko bakizaga hahazo k'umwanzi, barahava bo baca inama baravuga ati reka rero dushinge yuko Gideyoni ariho azatuganza, n'umwana wiwe azatuganza, n'umwuzukuru wiwe azatuganza. Gideyoni nkuzi icyo yarari, nkuzi ingene yakoranye n'Uhoraho, wabonye ikiganza cy'Uhoraho, aravuga ati wapi aho mwoba mufashe yuko ugucungurwa kwayo byapfuye kurishira, ariko muze muganzwe n'Uhoraho. Burya Uhoraho niwe yabacunguye, burya Uhoraho niwe yakoranye nanje, burya Uhoraho niwe yatumye bikunda. Imana ishimwe cyane. Ashira icyubahiro cy'Imana yabanye nawe imbere. Hari abantu mu gikorwa cy'Imana bashobora kugira success, bashobora gushika kure, bashobora nyene bikagaragara yuko hari ikintu Imana iriko irakorana nawe, ariko hahagera ahantu bavyiyitirira, hahagera ahantu babona yuko umenga biriko birakoreka byose ni kubw'igikorwa cyabo, ni kubw'inkomezi zabo, ni kubw'ubwenge bwabo, mbere bagashika ahantu babona yuko umenga batahari ico gikorwa nico bandana. Imana ishimwe cyane. Ariko nagenda kubwire ngo ni Imana iza ahubwo igakorera mu mwana we. Ivyo turabizi, abizera turabizi ko ari Imana iza igakorera mu mwana we, kandi n'uwo bari hano n'uwo bari n'ahandi amenye ko iyo Mana yakoranye n'umunyantege nke nkawe, kuko nawe yari umunyantege nke, ntiyobora guhagurutsa undi munyantege nke ngo aje mu gikorwa kibandanye. Imana ishimwe cyane, kuko ni Imana izi ingene ibigenza kugira ngo idushoboze. Dusomye amajambo y'Imana ari mu Byakozwe n'Intumwa 3,
turabona duhereye ku murongo wa mbere, turabona ingene Petero na Yohana bakoze igikorwa c'Imana kidasanzwe, kuko bari baramaze kuronka mpwemu yera. Mpwemu yera yari yarasezeranywe, yari yaramaze kuza. Petero na Yohana bariko baragenda baraduga baja mu rusengero mu gihe cyo gusenga, nico saha 9. Hari umuntu yaremaye ibirenge uhereye kuva mu nda ya nyina, yama aterurwa bakamushira kw'irembo ry'urusengero ryitwa ryiza, uko bukeye kugira basenge abinjira mu rusengero. Tusome ku murongo wa 6. Petero aramubarira ati, ifeza n'izahabu ntavyo mfise, ariko ico mfise ndakiguha mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti, va hasi utambuke. Maze amufata ukuboko kw'iburyo amukora hasi. Ako kanya ibirenge vyiwe n'ingingo zavyo bica birakomera. Arabaduka, arahagarara, atangura gutambuka, yinjirana nabo mu rusengero, atambuka yitera hejuru, ahimbaza Imana. Abantu bose babona atambuka ahimbaza Imana, bamenya ko ari we yahora yicara kw'irembo ry'urusengero ryitwa ryiza asegerereza. Barumirwa cane, batangazwa n'ibimubayeko. Agifashe Petero na Yohana, abantu bose birukira kuri bo, bakoranira kw'ibaraza ryitwa rya Salomo batangaye cane. Petero abibonye abaza abo bantu ati, yemwe bagabo b'Isirayeli, iki gitumye mutangazwa n'ibi, muduhangira amaso iki, nkaho ubushobozi bwacu canke ukubaha Imana kwacu arivyo vyaduhaye umugendesha? Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, ariyo Mana ya basokuruza, yashimagije umushumba wayo Yesu, umwe mwebwe mwatanze mukamwihakanira mu maso ya Pilato, amaze kwihakanwa kwahukanya urubanza rwo kumurekura. Ariko mweho yihakana uwera kandi umugororotsi, musaba ko babarekurira umwicanyi wa mukuru w'ubugingo, baramwica. Ariko Imana imuzura mu bapfuye, natwe turi vyabona byo gushingira intahe ivyo. Kandi uyo mubona kandi muzi ko yizeye izina ry'uwo, iryo zina ryamuhaye inkomezi, mbere ukwizera ahawe nawe niko kumukirije rwose imbere yanyu mwese. Mwashimwe cyane. Petero na Yohana, intumwa za Yesu, abari abanyantege nke, abo Yesu aje gufatwa, bamwe bahunze. Petero umuhizi akamukurikira, ariko nawe nyene muri uko kumukurikira akagera hamwe ihakana. Abari mu gatengo k'ubwoba batazi ibikurikira, ariko ababwiwe ngo nimugende muhindure amahanga abigishwa wanje, ivyo bari barababwiwe n'umukiza wabo, ariko ntibabona aho bizoca. Abari biteguye gusubira kuroba no gusubira mu byabo, ariko muhemu w'Imana amaze kubaza ko bambara ubushobozi budasanzwe, noneho bacika ibyaremwe bishasha, noneho bacika abanyabushobozi mu buryo budasanzwe, maze
muri uko gukorana n'Imana niho bahura n'uyu yari yararemaye, aho kumuha amafaranga babaha icyo bafise, ko bari baragizwe abanyabushobozi, bamwatura ku ijambo, nawe arahagarara asubira aba umuntu muzima. Imana ishimwe cyane. Ibyo batigeze bibaza ko bibaho, ibyo bagiye barabona na Yesu kuko bamugendanira, ibyo batari bazi ko boshoboye, ariko kubw'ubushobozi bwa Mpwemu Yera bwari bwaraje muri bo, noneho bahinduka abatabara isi, bahinduka abakiza abantu, bahinduka abashingira intahe Yesu atabwoba, bahinduka abavuga ibya Yesu. Noneho no mu makoraniro ahambaye haje n'abaherezi n'abakuru b'abaherezi bagashinga intahe mu buryo butangaje. Imana ishimwe cyane, kuko muri bo hari haje ubundi bushobozi bubabashisha guhagarara bemye, gukora ibyo batahora bakora, kuvuga uko batahora bavuga, kuko muri bo bari bahindutse. Imana ishimwe cyane. Ibyo ntabyo bari barigeze kumenya, ariko hariho ubuzima Imana yari yahatanze muri bo, ubwo buzima nibwo bwababashije ibyo. Petero rero abwira abantu ati, none ni gute ko mutangara ukamenga ni twebwe tubikoze? Nawe aha icyubahiro Yesu Kristo ari muri we, nawe aha icyubahiro Yesu Kristo akorera muri we, nawe amenye yuko wa mwami ari muri we, ari we ashobora gukorana nawo, agakorana ibihambaye, agakorana iby'ubuhizi bishobora gutabara abantu. Imana ishimwe cyane. Nagira ndakubwire ngo kubw'agakiza wahawe, kubwa Mpwemu Yera yaje kuri wowe, uri udasanzwe mu izina rya Yesu, kandi ushobora gukora ibidasanzwe mu izina rya Yesu. Imana ishimwe cyane. Igisigaye ni uguhaguruka, igisigaye ni ukwitaba, kugira ngo uwo wagizwe agaragarire mu bikorwa ukoreshwa n'Umwami. Ntacyo usubira kuraba intege nke zawe, kuko izo ntege nke zawe nizo Umwami ahinguramo inkomezi, kandi ko iyo amaze gufata ingingo yo kugutuma, abwirizwa no kuguha ibikenewe byose kugira ngo ashobore kugutuma. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Yosuwa 1 murugo wa 5 yabwiwe ngo nta muntu n'umwe azoshobora kuguhagarara imbere iminsi yose uzomara kiriho. Nk'uko nabanye na Mose niko nzobana nawe, sinzoguhemukira, sinzoguta. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Mose nk'ugiye mu Yosuwa nk'uwahamagawe kuja mu gishingo cya Mose amaze gupfa kugira ngo abandanye igikorwa, abwirwa ijambo rikomeye ngo uko nabanye na Mose niko nzobana nawe. Imana ishimwe cyane. Bivuga ngo nibyo Mose yarapfuye, ariko Mose ntiyarigye n'igikorwa. Nibyo Mose hari ibyo yakoze, ariko Mose igikorwa cyo gucungura Abisirayeli cyari cyanje, nije nagihagararira. Naho Mose yapfuye, igikorwa kiracyari cyanje. Naho Mose yapfuye, igikorwa ndacyagihagarariye. Imana ishimwe cyane. Nukuvuga nawe mpagurukije kumwe n'abana n'umukozi wanje wa mbere, niko niteguye kubana nawe. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Haleluya. Bivuga ngo rero uko Imana yabanye n'intumwa za mbere, uko Imana yabanye na Paulo, uko Imana yabanye na Petero, uko Imana yabanye na Eglise primitive,
niko yiteguye kubana n'abahagurutse gukorana nayo. Imana ishimwe cyane, kuko igikorwa cyo gucungura kiracyahari. Icyo gikorwa kiracyari ku mutima w'Imana. Icyo gikorwa Imana iracyagihagarariye. Icyo gikorwa Imana iracyakigwanira. Niyo mpamvu abahagurutse bose bakitaba uwo muhamagaro Imana ibahamagaye. Imana iraza ikabana nabo nk'uko yabanye n'abakozi b'Imana bitazi bwa mbere. Imana yagucyubahiro cyane. Nagira rero ndakubwire ko ukwiye kumenya, hari ibintu ukwiye kumenya. Icyambere, urakwiye kumenya ko cyari gishaje. Urakwiye kumenya ko cyari gishaje. Uyu munsi ntukiri umuhungu wa Matayo na Marita cyangwa umukobwa wa Yohana na Yozefina gusa, ariko uri umwana w'Imana. Imana ishimwe cyane, wavutse ubwa kabiri. Nimba waravutse ubwa kabiri rero bivuga ngo wabyawe n'Imana, kandi ko wabyawe n'Imana hari ubumana muri wewe. Imana ishimwe cyane, hari ubumana muri wewe, hari ubushobozi bw'Imana muri wewe bwiteguye kugukoresha, bwiteguye gukorana nawe. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Yesu ari ngaha ku isi yari 100% Imana, akaba mu mubiri 100%. Mugabo ko yari ibitangaza byakorwa n'iki? Byakorwa n'ako kantu yuko yari 100% Imana. Nico gituma yashobora gukora ibyo abanyamubiri badashobora gutahura, ibyo abanyamubiri badashobora kumva, ibyo abanyamubiri badashobora gukora, bigaca byitwa ibitangaza. Rero nawe ni wakira ko wavutse ubwa kabiri, kandi muri wowe ko hari ubumana, kandi ko wabyawe n'Imana, kandi umunyangomezi ntabyara umunyantege nke. Imana ishimwe cyane. Wavutse bwa kabiri, wabyawe na Yesu, wabyawe n'Imana. Wabyawe n'Imana uri umunyangomezi. Imana ishimwe cyane. Ibyo rero iyo ubimenye ko uri cyaremwe gishaje, ufise ubumana muri wewe, ukabihagararamo, ukamenya ko hari icyo Imana yakugize muri wewe, hariho ubwo buzima bw'Imana n'ubwo bushobozi bukorera muri wewe. Imana ihabwe icyubahiro. Natwe rero twakira ubumana muri twebwe 100%, dukoreshwe iby'ubuhizi. Icya kabiri, kwakira isezerano ry'Imana mu ijambo ryayo, nk'uko yavuze ngo nzoba ndi kumwe namwe kugera ku mpera y'isi. Ni kuvuga icya kabiri, kwakira isezerano ry'Imana mu ijambo ryayo. Haleluya. Imana yarabisezeranye, nzoba ndi kumwe namwe ku mpera y'isi, kandi ndicabona yuko Imana itabesha. Ndazi ko ngaha harimo n'abandi benshi bibyabona yuko Imana itabesha. Rero ko yasezeranye ko izoba iri kumwe natwe, nitwahaguruka Imana izokomeza kwerekana ko noneho twahagurutse kugira ngo tuyikorere. Nitwahagurukana umutima wo kwikorera mu kuri no mu mpemu, Imana izobigaragaza, abantu bakire. Kindi, kubakira umuhamagaro wawe ku ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Uwo muhamagaro wawe nutawubakira ku ijambo ry'Imana uzosenyuka. Yosuwa yabwiwe ngo ntuzutambamire iburyo cyangwa ibumoso, ngo ibiri muri iki gitabo uze wambe ubirimbura ku murango no mu ijoro. Ni ukuvuga umuhamagaro tubakiwe ku ijambo ry'Imana si wo, ntacyo uri, si n'uw'Imana. Imana ishimwe cyane. Rero ijambo ry'Imana
niryo riza rikadushigikira, rikatumenyesha icyo dukora, rikaturongora, rikadushikana ahantu twari dukwiye.